Twabaramutse nshuti bakunzi ba Kugasaka Web TV, twizera ko muri benshi mukomeje kubana natwe. Bukeneza Boniface Yufese nije mugiye kubana, ariko ni ibintu bidasanzwe. Nkumbure murabizi intumbero ya Kugasaka Web TV. Aha tumusanze ni muhira, uyu n'umusore nkuko mubibona ngaha yagize ibyago. Murazi ko ari ubutabazi butagira imbibe nyene. Tukaba rero twamugendeye nkuko mubibona, tukaba tumusanze mu rugo iwe, aho atubwira uko byagenze. Nkuko mbona ingwara asanzwe agwaye ku kuguru, aratubwira rero nkumbure uko byagenze. Reka twumve uko byifashe. Musore n'amahoro. N'amahoro. Iyi ngwara yaje gute? Nari ndiko ndakaranga ibitumbo, ndiko ndabikaranga, niho kwakora kisafuriya ndayihonyoramwo nyene ndasha. Mpiye rero ntihajya nyene tuza kwizimya, twarizimije biranga, hacagwa igikomere nk'uku nyene. Niyo mpamvu rero mubona twahiye. Mbega ngo bakwita gute? Bayitwa Niyongabire Fiacre. Niyongabire Fiacre, wari usanzwe ukora iki mu buzima bwawe? Nayisanzwe ndi umunyeshure mugamvuye kw'ishure na shika nkaja kurondera amafaranga. Uvuze kurondera amafaranga, wayarondera mu buhe buryo? Hari umutahe wowe ufise? Mbega bimeze gute? Oyaye bampa nk'akazi. Bampaye akazi nyene nkagakora bakampa amafaranga. Baguha akazi, mbega usanzwe ubayeho gute mu buzima bwawe bwa misi yose? Sanzwe mbayeho nkora amafaranga, ntayarose nyene nkicara ngaho nyene nkaceceka. Fiacre, urafise abavyeyi mu muryango iwanyu, byo bavyifashe gute ko twumva umenga ubuzima ubayemwo ntibworoshe cane? Oya, nta bavyeyi fise, nta numwe. Mubana muri bangahe canke muvukana muri bangahe mu muryango? Mbega bafashe iki kugira ngo ubuzima bwawe bandanye butera buja imbere? Tubana turi batatu, bose nyene barakora kugira nyene barabikono baho nyene neza. Nyene baraturondera amafaranga tukiga, twiga turi babiri. Wavuze ngo wiga mu mwaka wa kangahe? Mbega uwo mwene wanyu nawe yoba yiga mu wa kangahe Fiacre? Je niga mu mwaka w'8. Uwo mwene wacu mukuru wacu ari imbere yanje ntiyiga, higa mutoya wanje yiga mu mwaka wa 4. Mwaka wa 4 w'amashure abanza, wewe wiga mu mwaka w'8. Mbega uravye umwimbu urabona ko ushimishije nubwo wahuye n'iki kibazo cyo gusha ukuguru? Urashimishije, ariko sinzi ko nzosubira. Uvuze ngo urashimishije, woba warose nk'amanota angana gute mu myaka woba wize? Mu w'indwi, mu 8, byo bavyagenze gute? Umwimbu woba wararonse? Mu w'indwi naramenye, nakunda kuba nyene mu gice ca mbere nabo wa kabiri, ca kabiri nkabo uw'indwi, ica gatatu nkasubira nkabo wa 4. Mu 8 naho shitse ica mbere nabaye wa 12, ca kabiri cambo wa 4. Iki ca gatatu nyene ko yanagwaye sinzi ukuntu bizogenda. Fiacre, turizera ko Imana iri kumwe nawe, nkumbure irabandanya yumva ibyo uri kurayisaba, kandi twizera ko uzokira nyene. Mbega kwivuza bimeze gute? Hari imiti woba ufata? Bimeze gute muri kano kanya tuvugana? Jewe imiti fata ni bino biprofene gusa banguriye vy'ububabare, handi nyene bafi ivyo banzaniye nkashirako nkarakugira ndabe nyene ko noramuka. Uravye aho watanguriye, dufate ugisha ukuguru ugacura abantu, uwo muti uri kurafata urabona ko hari ico bitanga? Mbega hari impinduka biriko birazana kuri wewe? Ngenda nkira buke buke, kiretse nyene ngaha kugisho ry'ukuguru naye murabibona niho nyene hataza hakira buke buke.
hanyene niho hameze nk'ashaka kunyankira. none Fiacre twumvise ko ubuzima ubayemwo butoroshe, tuvuye ku ndwara usanzwe ufise, mbega mu kibano bimeze gute? hari abaguseruka ko bakagira icyo bagufasha? Ngaha nyene bamwe barafasha abandi ntibodufasha, urumva nawe ntibogufasha bose. ariko nk'ababanyi rimwe rimwe baraza bakagukubitira ko bakaraba uko byifashe ko baraza. abombwira nk'abuzi mu babanyi boba bagira icyo baterereye Fiacre? Umuntu wa mbere agira icyo aterereye cyane rwose ni nk'uwo Mariya. ubundi nyene agira ikintu aterereye n'uwo nyene Fred, n'uwo ntuzenyi uwo Ndoricimpa. ubundi ni mpawe, kandi nyene n'ibisanzwe. Fiacre twizera ko n'abandi nkumbure bazogira icyo bafashije, twizera kandi ko ubandanya no gusenga. nibaza ko uri umukristo Fiacre? Ego genda umukristo. hajya uwo buri mu yihe dini? Senga muri Hoshe. Hoshe uhora witabira amasengesho ko na cyane cyane ndavuga imbere yo kugira ibi byago wahora witabira amasengesho Fiacre? Je nayo narabivuyemo. wari wabivuyemo kubera iki? nkumbure ntushobora kwibaza ko Imana yoba yashatse kugira ngo iguhe inkebuzo gatonya kugira ngo usubire gira icyo cyifuzo cyo kubandanya usenga Imana? Impamvu nayo nabivuyemo nuko narahiga nyene nk'ikintu nojana nkabura, cyumva gateka rembe ndahagaritse gusenga, niyumviye gusenga nko kuwa Mungu, cyanomba nk'umuntu ngurazozo nkorenka, cyumva gateka nzoje gukorera naga gusenga nkaba ndabihevye. Fiacre uvuze ngo wabuze icyo ujanayo, mbega abandi mu gusenga bajana iki? ko bajana umutima, washatse kuvuga iki uvuze ngo wabuze icyo ujana? Nabuze nyene nk'ukuntu noza ndagenda iyo nambaye neza, urumva nyene wicaye mu bandi wambaye nawe uramaramara. Ngabo Fiacre umenye ko hasenga umutima, impuzu Imana ntiziraba, sibyo? none ntiziraba gusa mugabo wicaye mu bantu nka 200 bakuraba ukuntu wambaye nawe uramaramara. Fiacre twizera ko Imana ivyumva amasengesho. nibaza ko si wewe nkumbure byatewe n'ibibazo waba waragize. reka Fiacre ndagushimire cyane, hanyuma nizera ko hirya no hino bariko barakumva Fiacre, kandi tukizera ko n'abandi bazobandanya baguseruka ko. urashobora kutwibutsa kandi akazina kugira ngo abadukurikira Fiacre bumve n'ayandi mazina, ndetse unatubwire naho turi muri kano kanya, umutumba n'ibindi nk'ivyo, hanyuma turangize n'ikiganiro cyacu. Banyitwa Niyongabire Fiacre, nkaba mvuka ku mutumba Gwizingwe, komine ni Gashikanwa, intara ya Ngozi. akaba yavuze ko murimwo ntihenze ni Mariya. Yego nikewe. mbega mwebwe muri ababanyi biwe, muravye ubuzima bwabo kuva babayeho, nizera ko muzi bitari bike. mbega ubuzima bwabo muri make bwifashe gute? Ubuzima bwabo kuryo babayeho, barafata uturima bari bafise bagaheza bagaha uwo barimanira, uwo urima nabo bakazana akabuto bagateragira, bakabaho gutyo. barareze n'akana nyene yasize gato ikimfuvyi, bakabaho neza. utwo kurya nagira natetse ntimurara ubusa, tuduharage ndabuje mu yaranje mugura gafu, ndabaho duharage mufungura. abana bagaheza n'icyo gituma ubona bashima, nako bane kavoka nakaguzi sindakajya ntakabahaye, kugira nti nimufungure bana nimurara ubusa. ahetse rero akomanda baraba. hanyuma uwo mutima suwa bose, mbega urabwira iki abandi batitaho abantu bene abo baba bari mu bibazo? mbega ubahamagarira iki
hariho benshi nkumbure mufashanije nkumbure ujya mwana ashobora kuva mu ibyo bibazo mbega abo bantu bokora iki kugira ngo bigane akarorero keza mwatanga akarorero keza sinzi ko babishobora bose hariho n'abambwira ati ngo murabe umwana ukurya meza bagaca birabira bagaca bigira umufasha nyene ni jewe nicenda mufasha n'abandi bamufasha bukebuke ego nkumbure nizera ko abatari bake bariko baravyumva ndetse nkumbure hagiye kugira igikorwa musabiki nk'ababanyi ba Fiat ababanyi ba Fiat ntibamubabara urabona nk'abo bo hirya barafaya ibintu by'amatongo bafuye ibintu by'amatongo ntibamubabara mugabo uwo aracishamo n'uwo haruga agacishamo n'ahandi ntibamubabara ntibamukura kubwawe usaba iki kugira ngo Fiat ave mu bibazo ari mu bitaro byawe murakwiye namwe mukudufasha mukaraba ko yokira cabure mukamufasha utwo mwogera namwe mukazomutabaza yego ndabashimire cyane yego nawe urakoze niro cyacu Bukeneza Boniface Yufese nije muri kumwe aho twari twagendeye uno musore ari mu byago nkuko mwabibonye nkabandanya rero mvuga nti mwebwe mwese mudukurikiye mubandanye musabira uno mwana na cyane cyane ko afise kazoza keza mwumvise ko mu mashure umwimbu ushimishije ariko akagira ati jewe nubwo umwimbu ushimishije ndabona ko iki gice gikurikira ndabona ko bitariko biranyorohera ndabona ko atagikozwe kugira ngo mve mu ngorane ndimwo ishure nshobora kuyihagarika umwanya n'umwanya ariko rero sico twifuza ndifuza yuko umwe wese abonye uyu mwana uko abangamiwe agira uruhara agaterera kuko uyu munsi ni jewe uyu munsi niwe ejo nawe ushobora kuba wewe nuko rero tubandanye dusabiranira kugira ngo Imana nyene ibandanye ikorera mu bwo bumwe tuba dufise Bukeneza Boniface Yufese nije rero mwari kumwe ndabashimire cyane hanyuma shimira n'abagize uruhara rudasanzwe kugira ngo tumenye ibyago by'uyu mwana baritanze cyane kancengira ko shimira mugenzanje twakoranye ndetse akaba ari nawe yamfashije mu gufata amasanamu ni Emmanuel Nijimbere ahanje rero Bukeneza Boniface Yufese ngire ko ngira nti peace ariko ndababwira nti mubandanye mugira subscribe na share kugira ngo mubandanye mwironkera inkuru zitandukanye ndetse n'amakuru anyuranye ku mwanya nakagaruka